Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze muri aya makuru hagezweho, turi kuwa gatanu kw'igenekezo rya 14 turi mu kwezi kwa kabiri 2025. Reka dutangure aya makuru twifuriza mwe mwese mutukurikira kugira umunsi mwiza wa Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Amakupure rero aza kwizihiza uyu munsi muze kuryoherwa. Turabahaye ikaze rero aho muri hose mwe mudukurikira mutandukanye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, mu ntara no mu bisagara, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku migabane ya kure harimwo Amerika, Aziya, Australia mwe n'Uburaya, Antarctica. Twabonye ko hari abadukurikira, mwese turabakengurukiye cane. N'amakuru rero agiye kwibanda ku yariko avugwa cane mu gisata c'umutekano hamwe n'ubutungane. Uyu munsi turi kuwa gatanu kw'igenekezo rya 14 kwezi kwa kabiri 2025, tugiye kuja mw'ibohero rya Gitega tubabwire ibiko biteganywa kuza kuba uyu munsi. Bitegekanijwe ko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi be rusubira gutangura uno munsi muri sentare Ntahinyuzwa mu gice ca Gasamboramanza. Ese Alain Guillaume Bunyoni aragomezwa mu munyororo canke araza kurekurwa? Ivyo byose turaza kubirabira hamwe muri aya makuru, ntucikwe. Nayo mu gisata c'umutekano turaza kugaruka kukungene hari abanyamurenge basubiriye kurondezwa urushingi Bujumbura, bafise ubwoba ko bashobora kuganagurwa n'intera hamwe ziri mu Burundi. Navyo turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Nayo rero mu gice ca kahise turaza kubagezaho uko vyagenze ngo ikibuga c'indege ca Kavumu citirirwe President Michel Micombero. Tubwire ko ico kibuga c'indege ca Kavumu kiri i Bukavu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko haranavugwa n'imirwano ikomeye cane hagati ya FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi bifatikanije, bikaba biriko birarwana na M23. Fyona kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyona ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Kw'igerekezo rya 16 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 hari inama ikomeye cane ibihangange vya CNDD-FDD, ikaba ari inama yabereye mu Kibimba, hari urugo rwa President Ndayishimiye. Aya makuru rero akaba avuga ko harimwo President Ndayishimiye, General Gervais Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana yahoze atwara iperereza, General Tibia Nizigama yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vya President Nkurunziza na President Ndayishimiye. Akaba harimo kandi General Joseph Ngendabanka batazira Warioba, harimwo na General Christophe Manirambona asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'igipolisi. Ivyo byose vyasigura ibintu bikomeye cane. Hibazwa niba muri iyo nama hariko harigwa niba Bunyoni iyo bagiye kurekurwa. Kuba iyo nama yaratuwemwo General Gabriel Nizigama batazira Tibia na General Etienne Ntakarutimana, ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD kuva General Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022, hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza 2023. Ico cagumye kiba kibi cane rero hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma n'abanywanyi ba CNDD-FDD haguma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko President Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwari wo wose. Izo zankano rero zarateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatangwe no kunurwanirwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reveriyano Ndikuriyo nabo bari biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye, gutuma ko bino bihangange vyose mu rugo mu Kibimba n'inzira President Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi, maze bagumya banga bajane mu matora bafatanye. Ico gihe rero hibazwa niba General Alain Guillaume Bunyoni agiye kurekurwa. Ariko uko vyifashe rero bitegekanijwe ko uyu munsi urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rusubira gutangura uno munsi muri sentare Ntahinyuzwa. Ni mu cicaro ca mbere co mu gice c'iyungururizo aho nyene muri sentare Ntahinyuzwa. General Bunyoni yari yaciriwe gufunga ubuzima bwose no kunyarwa amatungo atari make, yagirijwe ivyaha bikomeye birimwo no kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangentegete. Bagenzi be barimwo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destino Samuel bapfumukiye ko bahawe ibihano bidashika
ivyo vya bunyoni. Gasamburamanza irashobora kwemeza urubanza rwamaze gucibwa canke ikarusambura mu gihe irusambuye ica irusubiza kuri sentare yaruciye, ariko hagasasa abandi bacamanza. Muri gasamburamanza rero ntibaburana ku kumenya ko ivyaha vyakozwe canke bitakozwe, ahubwo baharira ku kugene urubanza rutisunze amategeko. Atagihenutse Bunyoni na bagenzi be baza kuburanira mu ibohero rikuru rya Gitega. Nagira ico tukumenya rero tukaza kukibasangiza kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Tuje mu gisata c'umutekano nk'uko amakuru yatangwa na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure zidashigikiye amacakubiri niho Nyabwoko avuga ko zimwe mu mpunzi z'abanyamurenge zo mu gisagara ca Bujumbura zirara ntibuca kubera ibikorwa vy'iterabwoba ziriko zirakorerwa, aho babona ko no kwicwa bishoboka mu gihe atacokorwa. Ni mu gihe rero kuri uyu wa kane igenekezo rya 13 Ruhuma amasaha ya saa 3 hari abandi banyamurenge batwara n'iperereza kuri katedrali. Marusanzuma y'agasakisaki kwakwa amafaranga buri kanya no guterwa ubwoba nivyo bakorerwa iyo buri gihe rero bugorovye, nayo ugize ngo agiye kwitura abajejwe umutekano amaso agahera mu nzira canke agafatwa nk'umwanzi yigemuye. Gushika ubu rero bamwe bakaba baramaze no gutabwa mu mvuto bakuwe muri zone Cibitoke na Mutakura. Ubu rero bakaba bigirwa n'abakanara baborezwa igufa mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ahazwi nka katedrale mw'ijoro ryo ku wa kane igenekezo rya 13 Ruhuma 2025. Hari n'abandi banyamurenge rero bafashwe bakurwa mw'ibarabara ryitiriwe Kanyoni benshi bita kwa Kanyoni, baca batwarwa n'imiduga yo mu bwoko bwa double cabine itagira imparati bise n'ibiyo bitabona. Abanyamurenge rero bakaba bakorerwa iryo terabwoba bakaba aba mu makaritsiye yakoze imyerekano mu mwaka wa 2015 mu gihe amakaritsiye nyene yagirizwa ko aba mu bwoko bw'abatutsi, abasigaye bafatwa nk'inyanka Burundi muri kino gihe. Izo mpunzi rero ubu zikaba zifatwa nk'abagwanyi bakomoka mu gihugu cabo ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho bahunze bazira kuba abatutsi bakanagirizwa ko ari abanyarwanda. Izo mpunzi rero zikavuga ko zahungiye imvura mu muvo kuko igisoda c'u Burundi kiriko cifatanya na FDLR bazarenda hamwe n'ingabo za Kongo mu guhonya ubwoko bw'abatutsi abanyekongo bazwi nk'abanyamurenge. Mukamenya ko rero atagikozwe izo mpunzi ashobora no kwicwa kuko vyabaye mu myaka ihitiye aho zasanzwe mw'ikambi Magatumba zikagandagurwa bunyamasa, n'ubu akaba atawutungane bari baronswa nubwo ayo mateka mibi yabaye. Zagenze gute ngo ikibuga c'indege ca Kavumu citirijwe Perezida Michel Micombero? Muri Munyonyo 1965 Lieutenant General Joseph Désiré Mobutu yarafashe ubutegetsi muri Congo banje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kasavubu. Mwaka rero ukurikiye muri Munyonyo 1966 Perezida Mobutu yarafashije Kapiteni Micombero gutembagaza ubutegetsi bw'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Mu 1967 naho Perezida Micombero yafashije Perezida Mobutu kurwanya Robert bari bafashe igisagara ca Bukavu, na Mobutu yahavuye afasha Micombero kurwanya abaroberi b'abamayimayi Murere bateye Burundi mu 1972. Hagati y'abo baperezida babiri rero hari n'ubucuti budasanzwe ari nabwo busigura ingene mu mpera 1969 Perezida Mobutu yise ikibuga c'indege ca Kavumu Aeroport Michel Micombero. Burundi rero bwavuzwe mu ngwano ya Bukavu mu 1967. Mu 1967 hari umuroberi w'umubirigi yitwa Jean Charame yashoboye gufata igisagara ca Bukavu kugira batere ico gisagara. Abasirikari ba Perezida Mobutu rero bakaba bategerezwa kuronka ikibuga c'indege bacako. Ni mu gihe c'intwaro y'ababirigi nta kibuga c'indege cari cubatswe i Bukavu. Ababirigi babona ko bidakenewe kubera bari bafise n'ikindi kibuga c'indege ahitwa Kamembe mu Rwanda mu ntara ya Cangugu. Hagati ya Kamembe na Bukavu rero hari ibirometero 15 gusa. RDC imaze kwikukira abategetsi b'i Kinshasa bagumye baca i Kamembe mu kuja i Bukavu. Aho rero mu 1967 Robert ba Jean Charame bamaze gufata Bukavu, Perezida Mobutu yarasavye Perezida Gregoire Kayibanda ngo indege y'ingwano za Republika ya Demokarasi ya Kongo zigiye gutera Bukavu zica i Kamembe. Kayibanda yaravyanse. Mobutu yaciye asaba Perezida Micombero ko indege zibe zoca ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Micombero yavyemeye yongera aranamuha n'ingabo zimufasha. Ingwano rero barayinesheje, Jean Charame ahungira mu Rwanda. Nyuma y'intambara rero Perezida Mobutu yabonye ko bikenewe rwose ko Bukavu ironka ikibuga c'indege cayo, baca bacubaka i Kavumu.
mu mpera rero z'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itandatu n'icenda niho Perezida Mobutu yugurura ikibuga c'indege ca Kavumu aca acitira Perezida Micombero kubera ivyo yamufashije mu ntambara, hari n'ibarabara ry'i Kinshasa ryari ryitiriwe Perezida Micombero nyene. Ikibuga c'indege ca Bujumbura kirashobora no gusubira gukoreshwa mu gutera Bukavu, mu ntara intambara idasanzwe iriko ibera muri Sud Kivu. Ikibuga c'indege ca Kavumu kirageramiwe n'abaroberi ba M23 barabandanya kwigarurira uturere twegereye ico kibuga c'indege. Muri kino gihe rero ikibuga c'indege ca Kavumu kikaba gicunzwe na batayo zine z'abasoda b'u Burundi, no kuvuga hagati y'abasoda 2,400 n'ibihumbi 3,200 ngo bazoshobora ivyananiye abasoda ba Afurika y'Epfo ku kibuga c'indege ca Goma mu ndwi zibiri ziheze. Urwitega ko hano hantu rero hazobera n'intambara zikomeye cane, kuko aeroport ya Kavumu ifashwe, ikibuga c'indege kizoba gisigaye abasoda ba RDC rero bashobora no gukoresha kizoba kiba ici Bujumbura. Umwe Bukavu na Uvira rero uzofatwa nk'uko Musenyeri Yoakimu Ntahondere yaherutse kubitangaza ko bishoboka ibiko bikomeye vya FARDC bizorasira mu Burundi, indege z'intambara za FARDC zizotera zija i Bujumbura. Hamwe rero hokoreshwa ikibuga c'indege ca Bujumbura mu gutera uturere twa M23, ikintu gishobora kuba kibi cane kuko M23 nayo ishobora kuzokenera kuzimya umucanwa biriko urazarana. Uko niko ya ntambara Perezida Ndayishimiye amaze imisi avuga Uburundi bushobora no gusanga bwayinjiyemo ku buryo bweruye ku butaka bw'u Burundi. Kubw'ivyo rero birumvikana ko abasoda b'u Burundi bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo nibatakaze Kavumu. Nibatsindwa ikavumu n'igisagara ca Bukavu nta mwanya kizoba gisigaje ngo gifatwe. Ibintu rero umuntu abiravye womengo kahise kariko karisubiriza. Tandukanye rikomeye nuko muri iyo myaka ingabo za Mobutu n'iza Micombero arizo zakubita abaroberi bakiruka, ngo naho rero abaroberi nibo bakubita abasirikare b'u Burundi n'aba RDC bariruka, ibisagara rero bikaguma bifatwa. Ikindi kibi cane c'intambara iyo ubu ni ibibazo vy'amoko bivugwamwo, ivyo ni ibibazo bishobora no gutoneka igikomere c'amacakubiri y'amoko mu Burundi nk'uko Musenyeri Yoakimu Ntahondere yabivuze. None rero ku bategetsi boshira imbere ibiganiro irakwiye kuja imbere ibara ritaragwa. Nk'uko twere twama tubivuga, turi abahinga ba kahise bamenye amakuru asumbirije kuri iyi ntambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo itandatu n'indwi yo yadusangiza kugira ngo n'abandi benshi nabo bamenye ukuri ku vyagiye biraba muri kahise. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Iyo uri kuri Hejuru TV ukurikira amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi uri mu bambere. Dusabwa rero nuko ufyonda kuri subscribe canke s'abone ubwahore muri rurimi rw'igifaransa, ifyonze ko rero uca uronka amakuru n'ibiganiro byacu uri mu bambere mu gihe cyose rero tubishizeho. Kore kandi ku buryo fyonda ku gakengeri kugira ngo ntucikwe n'ayandi makuru, ubona notification mu gihe cyose dushizeho amakuru kuri iyi mboneshakure. Imana ibahezagire, turaza kubana kuri uyu munsi wa Saint Valentin.